good news films, double favor without limits. Gian Films, good news films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose n'ingaruka sha byanka byakunda ntegerezwa guhangana n'uyu mugwi kuko wamaze kuba umugwi ngwane nabo kandi ati jewe ntibazashira hasi Dia Fara Ekaze mpangane namwe je mubone uwo ndiwe mubone Yvette uwo ndiwe neza na neza. Twavuze byinshi tuhaba twibagira icyatuzanye bega ndakwita Finlay ndakwita King Sabas. Iki kibazo umengo kirimo umutego ninavuga ko ndi King Sabas asa kuguma afata nk'umukozi ninavuga ko ndi Finlay naho izina ryanje shobora kuritakaza reka ndakwereka ingene ndamukenyura. Ndi Finlay ariko yahinduye izina yitwa King Sabas hanyuma bivanye n'impamvu zimwe zimwe numva nosaba yuko nobandanya kwitwa King Sabas kuko rino zina icambere maze kurikoresha ku madocumentary make ikigira kabiri rino zina nagiyise mfise impamvu ico nobasaba nuko mwomfasha mukanyorohereza mukamfasha no kubahiriza ayo mahitamwo nagize. Je nta kibazo kubera Finlay wagise na mama wawe King Sabas ni baryiyise ifuno ko tankuru nziza aho ni jewe ntangorane rero nta kibazo bw'amahoro. Ariko kandi hari ikintu gifitiye amatsiko numva nshaka kumenya. Bazi neza yuko iyo umuntu yakuze atabona umuryango ntamenye yakomoka ntamenye origine yiwe ntamenye umuryango umwegera umuryango w'amaraso canke abandi bafitanye ubucuti ni ikintu kiba kigoye. Rero ko nagize amahirwe nkaba ndakubona nagira ndagusabe umuco ku bintu bimwe bimwe. Ubundi twe turi imvukira za hani Bujumbura canke turabo mu yindi ntara nitwaba tuva mu yindi ntara niyihe iyo ntara niyihe. Ikigira kabiri umuryango uri direct ndashaka cyane kumenya abo tuvukana abo dusangiye amaraso ijana kwijana muri barya nabonye ni bande. Okay nikadoshita cyane afite mwe muri imvukira y'Ibujumbura ko mwavukiye Bujumbura ariko jewe n'umuryango wanje wagutse dukomoka mu ntara ya Muramvya niho hari amatongo niho twataruzoga bamwe hanyuma kuba muvukana nukuri Imana yampezagi imfura yanje rero
ni King Sabasi Nkunziza ari wewe umuhungu wanje, baca mukurikirana directement n'umukobwa yitwa Nkunziza Diva. Urazi Diva, hamwe buno bukene bworamuka buheze, nipfuza yuko Imana yontera iteka ikampa umurondo w'ikirezi asa n'irirenga yakaka nk'izuba nkuko kwawe. We rero no gusamurasa umenga n'imisani imwe, kandi mwana akunda na kiriya gihe. Wewe niwe mukobwa wanje, amaso nzi neza ntakirikanya ko ari amaso yanje nkuko kwawe. Hanyuma ubuheture ni umusore yitwa Gi nawe ni Nkurunziza. Uwa kane ni umwigeme yitwa Kentine Nkurunziza. Ndetse n'agaherezo kitwa Enoke Nkurunziza. Umbereza utabikoze ko nakugiye zijya mpuzu zitaraye zigorowe muri dejour zo utakibarizwa ngaho ucumenya Enoke boss patron. Abo rero ko muri batanu n'amaso yanje nta no wamvangiye, nta n'unifise hanze, kuko nagiye ndondera wewe. Abo no bana afise musangiye amaso neza jara kwijana. Rero nibaza ko ibikuru nivyo ibintu zozora bimenya ko zoduga ruguru byose umenye umuryango wagutse tugikibazo. Hanyuma King Sabasi ega nturamenyesha wafashe iki? Okay, kubijanye n'ikibazo wari wambajije, narafashe umwanya utari muto yo kwiyumvira. Umuntu kugira umuryango, kugira habarizwa, kugira adresse, kumenya yakomoka, nasanze ari amahirwe ataronka bose. Nanje navyipfuje umwanya muremure cyane. Rero ko Imana ngiye ubuntu ikampa amahirwe numva ntoyapfisha ubusa. Ko mfise abavyeyi, nkagira data nkagira na mama, nta mpamvu yo kubandanya kubaho ubuzima bwo kwigunga, ubuzima bwo kuba ndi jenyene. Rero numva atakibazo, jewe naremeye kuba umwe mu muryango nkuko Imana ngiri ubwo buntu bwo kuronka uwo muryango. Hama nuvuga ngo ibisigaye c'est votre part kumenya icokogwa, sino pour moi nta kibazo. King Sabasi ndagushimiye cyane kuko umpaye nyinshi nkora ku mutima, nanjye ndiri imyaka myinshi. Rero nanje kubinyerekeye ngomba ngendera kwitegurira ndakwakira mu muryango kugira ngo ndawemeze ko uri umwana umwe mu bandi. Nze kwakira mu muryango aho mbaye, hama nze gutwara ruguru naho nyene ubone amamoko yawe. Reka rero ndakureke mfise kandi ibindi kuba byinshi bisigaye turi kumwe nawe tuzosubira. ubu nturabitahura n'ubu nturabitahura nturabitahura n'ubu, ariko uzobitahura aho uzosubira mu gikoni kubomboranya amasahani n'amasafuriya ukiririrwa umwotsi. Mama, kimwe uri kumuhora iki?
amajambo umuvyeyi yarambwiye yasa n'inkota yaka umuriro acumise mu gisebe. Nabonye umenga buririranye, mbona umenga ntewe n'umwijima ubwira kabiri. Sinabona imbere, sinabona inyuma, sinabona iyo nja n'iyo mva, kuko ntashobora kwiyumvisha yuko ubuzima bwanje bwosubira kugira uburyohe Diva atakihari. Umwanya umwe ivyo yarambwiye vyari binezereye kuko ndose umuryango, ariko vyarananiye kuvyishimira canke kuvyakira, bivanye n'uko ico gihe nyene nari numva yuko ntakaje umukunzi wanje Diva. Iva, gusubirana na ex ni nko guha amahirwe uwakurashiga mbere akaguhusha ngo asubire agerageze. Amarira naritse kuri wewe Imana yarayampanaguye, rero nta mpamvu n'imwe yo gusubira kukwibuka. Ngoma ndagusaba ikintu kimwe, niba udakeneye ko ndagukorera ikibi utazigera wibagirana namwe mu buzima bwawe, ndagusabye ugende. Ndagusabye ureke kumpa amahirwe yo kukwihora. Tati, jewe ndagutahura kuko narakubabaje bikwiye, ariko nta mpamvu zihari zo kunyihora, kuko ivyo nagukoreye byose Imana yaraguhoreye. Kandi bavuga ngo utigishijwe n'abavyeyi yigisha n'isi. Na wa mukobwa nakurutisha ibyo yankoreye si byo kuvuga, nasanze ari akanyamaswa gateye ubwoba. Ikintu gihari kuri uwo mwanya ni uko mbabarira tukabandanya urukundo rwacu, kuko nasanze kubaho nagufise wewe ni ikintu kigoye cyane ku buzima bwanje. Please. Unamase waje wigize jante Iva, kendo wenda batakuzi je ndakuzi, uri nyamaswa. Kuri ivyo bindi navyo zana ingaruka, kendo wote ni wawe ucaye. Okay, good. Ikintu kimwe maze kubona mu buzima, iyo umuntu yiyoroheje agashira imbere urukundo, akiyibagiza ivyazi afitiye n'ivyemezo, kenshi abantu muca muduza ibitugu mukibona nka muri abantu barenze. Ndazi kiriko kiragutera amanyamakuru no mwanya, maze imisi ndonka amakuru ko haragahungu kamaze igihe kwiruka inyuma cane kagutesha umutwe, ariko genda ukabwire ko bitazokunda. Wibuke neza wewe ico wakoze, kandi ndagifitiye n'ivyemezo. Hamwe n'uwo muhungu yo bimenya ko ivyo bintu wewe wabikoze, nawe yucabona ko agiye kwikwegera akarambaraye. So nagira ndakubwira ikintu kimwe, amarira narize kubw'urukundo rwawe ni menshi cyane, ndetse yaramaze no gukama, ubu nayo ntifise. Utegerezwa kuvyemera kubikora ku neza yanje nawe. Utavyemeye kubikora ku neza naho, nzokoresha ingufu kandi bizokunda. Ni byiza ko wambwiye ko ndi nyamaswa, reka rero mbi nyamaswa ya nyayo uzuyibone neza isura ya Iva, ariko ndaguhaye amahirwe yo gutanga inyishu nziza. Kantine. Kantine.
Kenti. Sawa. Sawa papa. Urakomeye. Neza. Ndakubaze. Ni gute umukobwa nibyariye n'umuhungu nibyariye twagiye nihaye uburenganzira bwo kuja gutukana mu ibarabara mukabare mutuka King Sabas iyo ndero mwayikuye hehe iyo nyifoto mwayikuye hehe umutima urakomeye neza tapiye kuki Papa sinashaka kuvuga ariko reka mvuge wahava wibaza ko nagusuzuguye ntitwoja ngaho ngo tubeshanye King Sabas twaramututse kandi twamututse bikwiriye ntushobora kutwumvisha ko hafi imyaka 30 turiko turavukana n'umuntu tutazi iyo yajava ntushobora kutwumvisha ko icaduka c'umuhungu ariko araza ngo tuvukane no munsi ntibibaho ikindi najo amazo twese turabihurije sofu wewe King Sabas zokwamara umukozi ngaho iwacu zokwamara umuboyi iteka ryose ubuza mwese musenyera ku mugozi umwe birumvikana uriya nabwo tukwana bakwe ariko rero munyeza ko iyo ndero je sindimwe mu bayiguhaye niya nyoko ni mwatoranye ariko munyeza yuko nta muzoshika kuko nije y'umutwe w'urugo iyo ndero yanyu ntaho mwikomika ko nyoko papa kamone papa mama ibintu ntavyarimo nta na gatoye so yadutuna nyuma kwendere mayikuye ni mwibarabara mayikuye nivyo mwaduteyemo ndagutomore neza mwataye umwanya aho muyakire mu mwakire mutima yako King Sabas ndaba neza ndawo maso kuko ndazi gutaniye ndawo maso King Sabas ni muhungu wanje wanyumvise muravukana ni mukuru wanyu n'amaraso yanje kandi samurago ico mukimenye ubwire nabo bandi bose zakumwakira uko ari kose hanyuma ikindi kinaco mbega wowe canke igenda bavyara nabanje kubateguza ndabasaba ko nabavyara jewe ndi seruko ndazi ko majere ma famille aha ni wanje aha ni mufura amaso muharura ngo muri bangahe ivyo ubliye nije nabirondeye ndabijera ko nshaka mugenda ntabisokanye hanze namwe nimumva bibabaje utusho kumva amateko yiwanje mugende mu bakugwanyu mujeri byanyu na muzovyara aha anye ni jewe rero muri abana batanu ivyo mubishe mu mitwe yanyu kandi ahejeje kandi mbaho maso genda utangira ko Simbabukuwa icho wabubikiche simbabukuwa Constance Costa wambwiye ati nugira umunwa muremure Biga ndakubaze ni iki cyatumye ugenda kubwira grand frère ivya Nohia ndiko mvugana na wewe nyene vyarashitse kuri ivyo mubwiye byose nari ndabizi gusa umvize ndakubwira narabikubwiye waze niko ndafyina ariko rero shaka menye amahera bagufitiye sindindira yuko namamangara ndashika ubu nyene genda utoro twawe ucuzo hitana amahera yawe uhita usoka bavyumvise bagufitiye angahe oya
je mfitaniye amasezerano na mama wawe ni mpakatse n'ukuri. Mufitaniye amasezerano uribagiwe wagufunze ko ataragufunguza kwanza n'ikaramu yasinye sinyora umviriza n'ikindi uribwa yuko wambwiye kuzomena nk'akanyegere umva rero umuvo wawe washitse uje kugutwara sishaka guterana amajambo nawe genda ubunyene utora utwawe uhita uzinga ucyuzihitana amahera yawe ucusohoka. Urumva bari bamfitiye 120 ariko rero nuko mbabarira abantu banga b'abahungu wahora usanga hafize umutima mwiza kandi umunwa wanje nukuri ntabwo wahora umeze nk'uko nari namubwiye akajambo kamwe gusa mbabarira Chris nukuri nta ofisence ndagusabye yose nzosubira nshashona nukuri nawe mvuga utuntu duke none umunwa wanje urankotseko ngirira akagongwe rimwe ryonyene basi nje ubu sinzongera nukuri nje wamwakongera kumbabarira nje ubu nca nihana nca ndanakizwa nca ndambarara ku musaraba njiwa nashima njewe nca ndanawurenga mfume mba nindenga musaraba ariko njewe nukuri kw'Imana mbabarira nukuri ubu nca ngira nk'uko umunwa wanje nukuri urankotse. Costa umviriza bazubabariye kwanza nakunda kujya umutima gusa ariko rero kugira sinzi ikintu waramuhaye grand frère ariko niba kuvugiye aho ndakubwije ukuri iyo abatakuvugiye nakuba nakwirukanye yavuye kuri umwana mwiza sivyo umve oreka Costas ubandanije twenga umviriza uranshavuza womenye ivyo byose nikora bikora ku bwa grand frère kuko yambwiye yaheje ku bya telefone yarabimbwira acambwira ati ntagenda kintu kimubikorako na Costas n'umwana mwiza rero kuri ivyo nugume wanika ivyo vyinyo ngaha nta bintu byo gufyina uwo munwa wa muremure uwugabanya wavyumvise. urakoze Chris. Hanyuma urabona ngaha mwaruno rugo yuko ari wowe uri umuhungu wenyine muri ino nzu kandi hajya rero umuntu w'umuhungu niwe aba ari nk'umugabo mu rugo nkwibwirira akantu ahubwo nyine nkwibaritse hajya mu rugo uri umuntu w'umuhungu ari we hari wenyine burya uba uri nk'umugabo kandi abantu b'abagore iyo babaye mu nzu ari benshi gusa b'igitsina kobwa babita ingabo zitagira umutware wowe rero ko uhari uri nk'umushinga ntahe ntubona yuko burya ibara ngaha mu nzu riri mu kugwa kandi wari ukwiye kuba umushinga ntahe. ibara nyabaki aha rero ubumbwira ko atavyuzi nta kimwe nzi ntavyo nzi nyene wakayewe Solange na Yvette nuzi ko bari mu kwicana. Yvette honyine yaragiye no ku mufumu kuraguza azana imiti kugira Solange asare ave mwana n'urugo ariko arapfa ibintu by'amatongo na mama wawe yarabigiyemwo biranka byarabaye birebire aha uzoza wumva igisirikare cyangwa igipolisi kije gutora abantu b'inkozi zibibi bari ngaha muri inonzo naho ngo ntavyuzi. Constance Kesu ubwino ni nkenje kwanza Constance uteye gute weje kumbwira gute nuje kumbwira ko nindenga musaraba
kandi amplisi uhejeje kwihana imbere yanje urihana neza umbwira ko atarusa kuzosubira n'urubu nyine ucyunzaniye amajambo ubu nyine atani iminota 2 ihaciye vraiment ego kweri ingeso iraraba ntiwera ubu Constance inyuma y'iminota 2 uribagirwa ibintu harekeje kunsezeranya weje kwihana imbere yanje umbwira ko kata ibintu by'amajambo uzosubira gukora ubu nyine ucyunzanira amajambo urazi ikibazo abantu bakigiriye warenze umusaraba niho wagira ikibazo basora gupfa umugumako paraporo kurenga ariko urabinyeretse vraiment ko urenze kandi vuriza ntago rukugende sishaka ibintu by'amajambo mbabarira n'ukuri navuga ariko sinavura mugabo nawe nibyo ubona urugamba rwashushe habaye urugamba rurashushe papa arampakije barira igikorwa twaragikoze kandi twagikoze neza twe nagiye ariko rero ingaruka gutega mwa papa arampakije niba twari kumwe hajya naho mama bigenze gute gutukige reka ndabiguhe tekana arampamagaye arantutse mugabo ntaje arambwira ngo samuragwa wiwe imfura yiwe yo ngo mwamugeze iki rero mama dutekanire ndabikubwira umugore usako arampamagaye arambwira yuko twatutse umuhungu wiwe naho mbabaye nawe yashushe umutwe nako nakantu je mu buzima ndankakagaye hako nobimba je sinzi kuva kwizina ko yataye umutwe ngiye kumutesha umutwe padiva kuburyo azovuga ati harahiye fata abana mu vyumvana kumwe mubanze mungire mu byumvikana none kandi akubaze muzofata umuntu yari umuboye yabagaburira yabamesurira azi ko bagaba uri kurumva ere kujya ko yavuze ngo samurabo ni wazocaga aba y'amatongo yose ayamwandikeko uri kuravyumva kuburyo mu bwazosigara abahangaha uri kuravyumva ntumona gingo n'umuhungu azosigara muhereza ku ntoke ntituzovyemera kenda wongere ufatana bajya muvugane mbega hajya so ubona yigendera hajya ngo niwe nyina wa Nyamakingi nyene sabazi hajya aramuhaye umuti yatawe yaramuhaye umuti yari kuguhamagara akakushirika gutuka ngo uramutukiye umwana nanje niko yangize yarantutse ngo natutse ngo Nyamukingi sabazi wiwe ngo natutse na nyina yamuhaye umuti kandi umuti yamuhaye biranagaragara ubona kibafata nk'abana ba ubona kibakunda yaramaze kuba umuntu yishwe imiti yaramugize kandi nanje nkaraba nabi na nyina wa Sabazi arashobora kwinjira muri urugo je nkarusohoka maze kugenda bona bizogenda gute ndakwemera kandi gukunda kunejereje umutima wanje ukaba unkorera ivyo shaka twongere twunguru nande sivyo nzogusohokana nzoza kugushopingira mwana sivyo gusigarana kanimero kawe nasanze byari nk'umugambi w'Imana ego nukuri ereka byo warakoze iyo riri warayinkoreye igenda neza
warakoze cyane mwana shimwe gatwaye na madi twama mu madiri kubuke uko intangorane jebre okay ariko rero idiri mfise irakomeye gusumba ijya ya mbere yego nukuri idiri ya good uri umusazi wa mugore we ushaka kunyichisha Eji genda buhoro ivyo navyo nibiki iki nico gihembo cyawe wabonye iyi diruka yinkorera ikicuki ndakiguha uyu mukobwa si mwiza yitwa Queen umwamikazi uko asa niko yitwa jewe uyu mumpa ibyo ntumya byose ndi tayari uyu ni umwe ku mubumbe uyu ubona desa na Bikira Mariya yaje ku isi uyu ni Bikira Mariya de oya umumpa icyo mbwira cyose ndi tayari kubikora nivyo neza cyane hare dupanga akarere neza bye siko ube umuntu uri seriye urumva reka umunezero ni wose diva sinzi how can I explain to you umunezero mfise uno munsi just akumva ijwi ryawe narakurondeye ndahangayika ndabaza igiti mbaza inyoni umva ndabura no kumpa niyamba so inimero yawe nayironse by miracle kandi nahone nagumye ndakurondera ndakubura ariko diva ibintu vraiment nkoreye nibiki diva kuri iki ndakurondera nkakubura kwanza uri hehe ninde yaguhaye nimero zanje ariko diva umbaze wampaye nimero aho kwiyumvira ingene umutima wanje wabaye ingene umutima wanje uhangayitse nakubwiye ko nakurondegeye kinini cyane gose ndakubura ndabaza uno musi ndonse nimero aho kunezerwa nuko ndonse nimero aho kunezerwa nuko unyumvise utangure kumbaza wampaye nimero ivyo birasanzwe ariko mbwira urihe jewe nditeguye à tout faire kugira ngo nsubire kukubona amaso yanje asubire kukubona imbona nkubone diva mbwiza ukuri uri hehe icyo umuntu abizi nicyo yimvura ibintu niwe wabitanguye gute ushobora kuva mu mahanga aho kwiyumvira ati diva wanje ari reka nze kumuraba ukaguma undengekera amagifti ariko ntushake kunyiyereka natwawe n'agashavu mpitamo kwigira kure kugira ngo nihe amahoro diva G&Films, Good News Films, Double Favor without limits.